Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Je viens de me dire à Chenegos, mais stop, mais c'est fresh. Non, c'est fresh, mais c'est fresh sana. Mais c'est fresh. En tout cas, les fresh, tu vois, mais c'est fresh, on l'a vu. Akishasha kirimu, yakunda ba Jasper. Voilà, ndi kumwe n'umu journaliste, mushasha. Amu underground. Voilà, c'est la première fois, c'est la première campagne, mais c'est pour that's why nababwiye ko journaliste. C'est la première fois. Ma people mugende kuri TV yacu yitwa Max Shadow TV. Murabiganira maze gukora mara n'ivyo bimaze gukora. Mucamubona umushasho wari. Oya je baraze ko je sinde mushasha. Maze mfise umva ndi mugana ya yubire. Voilà, c'est la première fois tubonye isura kuri Fresh TV. Vous avez demandé kubera iki namuzanye. C'est encore une fois do me, you do me, do you. Do you? You do me, I do you. Donc, I do you, do me. Donc, une question, je pose des questions. Ah, voilà, mboje kuvuga ifaransa. Ndakubaza ibibazo, hama nawe urambaza. Puisque ari journaliste mva ubuho kiroroshe. Alors, commençons. En attendant, reka tubanze kwanza tumumenye, anza twidondore, avuye he, apfundurutse he. Ariko rero je kintu kimwe namubwira abajournaliste bagenzanje. Murafise ibintu muvuga muri mu intro menga muri ko murarapa. Je sinzi. Ibintu nibiki. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Non, franchement, j'espère que vous allez bien. Intro ikamara iminota 5. Ikiganiro wakimaze. Sûrement intro on video hari munota inamara. Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Ariko ngaho kubera ko tuvuga ati turaburamukije bakunzi ba Fresh TV. D'accord, reka ndabivuge. Ndabaramukije abakunzi n'umuryango wacu. J'espère que vous allez bien. Aho burazi kiyo turamujana ko nakora bivuze mu Faransa. So reka tugire ico kintu mbe ni adumi aduye. If I do me. So, my people, nitwa Joseph Badoy Nkadumu, journaliste kuri Max Shadow TV. TV iri kwiratwika muri iyi minsi. TV iri kwikora bien, mugende mugire subscribe. Abantu mukurikirana Fresh TV, mugende kuri Max Shadow TV mugire subscribe. Yeah. So, voilà, ahejeje kugira publicité nta n'umwanya w'ivyo nayo namuhaye, ariko ameze uko nyene muza usanze kandi tumutunze uko nyene. C'est comme ça. So, alors, commençons, ntitubatevya. Juste anambaza question. Canke je ndatangura ndamaze question. Nyene izarizo zose kandi ategeza kunyishura. Et puis, nawe araza kumbaza parce qu'il me connaît. Voilà. Ma première question iravuga ngo Monsieur, tu mon chéri? Tumi aduira Una mon chéri, oui ou non? Dans la vie privée ou entre frères? Bien sûr que si. Chaque question inje muri tete ndayikubaza. Je kweri ibyo bintu by'ibibazo ngizo biranga. Shambwa umusheri man. Umusheri. Umenga. Umusheri je ndamufise. Ariko atwumviriza. Ndamufise umusheri. D'accord. Uramufise donc c'est oui. Ufise kiracari kibazo kimwe genre les gens non kiracari kibazo kimwe kirimo utubazo twinshi. Les gens de filles ukunda baba meze gute en général? Ewa nkunda les filles ngambera afite umutima mwiza ubusa gute? Jare wa fille nyene ari kind wa wundi nyene atanga man. Okay. Atari selfish. Akana gutanga continue. Oya gutanga. Navyumvise. Voilà, problème ni. Problème ya ari bashaka kandi mvuge mu gifaransa ari généreux man. D'accord. Nese navuze ari généreux nyene. Mwiza. Wa mukobwa wa wundi yubaha wa mukobwa hama mu bijanye na apparence physique vraiment je akenshi nkunda abakobwa bato bonze kandi baba black. Umukobwa wenzo yaturigera dusohokana. Attends, sigura ko nka wewe sinokwemera. Nanje ndi black. Oya ndi black. Shonde sinzobe. Alors je savais pas. Cameraman, jewe n'uyu ni dari black. C'est ça. Okay. Mugana nanje sinfise inzobe antuka. Bafise inzobe. Uretse gufite ya nzobe yindika jiji. Wewe black. Uri akazu yati. Okay. Heureusement ko ntari black n'ubundi sinayenda gushaka. D'accord. Mugabo ikibazo rero ncengira par curiosité. Kukunda menyereye abantu baba black bakunda gukunda ababebe nyene bafise inzobe kugira bavange nyene tundu dukuleur. Comment ça se fait? Irabura bari mwiza man. D'accord. Niko ndakwita man nawe umusista. Nikaya mami on every day. None man, umukobwa yirabura umukobwa mwiza cyane. Oh come on.
comme toi. D'accord, c'est ton tour. Ariko wambaje ibibazo bibi. Oya nakwaje kimwe. Kiye cyari kimwe. Sawa. Linka ishimwe umujournaliste kuri Fresh TV. 257 gashireho bose bo. 257. Okay. Ibarabara RNA ricahe. Route nationale numéro 1 ricahe. Attends, baze niyumvire. Jewe burya nzi RN7. Ari ndizi. Non, franchement, uyu ngoro umupatriote vraiment. Jiwaze ntazi RNA aba mu gihugu cy'ubu. Franchement. Jewe umva amayere ntayo nzi neza. Kandi amabarabanda yacamwo gusa mbanzi barabangere yitwa kujya ku ntaya avenue. Wewe rero ama sikia sasa ngo amaruti national na mavene. Wewe rero ubu nuve kuri Fresh TV umanze ugende wige geography wige na histoire kugira ngo umanze jewe sinakubwiye ngo mbaze amakesto umviriza sinakubwiye ngo mbaze amakesto jewe yo contestinga ngo mutetse ko nize cyane ntize nta kintu cyo mu Burusiya nakwaje nta kintu kibura nakwaje ibintu biri ngaha hafi yacu umviriza premier chose de contre RNN barabara rica ngaho rikagenda cibitoke rikagenda niyo RNN man niyo route nationale numero 1 d'accord sawa kimwe ku busa twagiye okay kubeki Jospe yahisemo kuba journaliste nahisemo kuba journaliste kubera nyine kuba journaliste je ndarabikunda mfite je nakunda ibintu bya journalisme no muri university narayisabye bampaye ibintu nyene ego ibyo bintu narabikunda ibyo bampaye ngo ni igicongereza nagikunda mugabo nashaka kwiga journalisme ya communication ndagira rukuru barayinyima kubera ari kishaje journalisme nayimva mu drama nayikunda journalisme kubera namba nyashaka mu journalist kubera je nakunda makora ama documentaire nakunda kuraba ibiganiro by'aba journaliste abanyakomeye kuri muze za France 24 na yego akonyene muri akabazo ngoma ndonka mutubazo twinjiramo kwereki ukunda kugira amafyeri uri kurabaza ibibazo amafyeri like man chiwe none ugira umporo ko ndende urumva ubugira upinze imana yande nyo non genre nabo bagize mu espère que vous allez bien non moi d'habitude naturellement sans emeze ko mugabo wewe iyo uri kuri kamera urumva ni comme d'habitude man chekweri tuntu tubogos nshaka kumenya kubera ko bigira ushaka aba baby bagukunde cyane Jesus Christ je ndiko ndabe impressiona jewe nukunyere ko meze no muzima usanzwe nawe ntunzi basikora ko sanzwe uvuga jewe mu buzima usanzwe kandi abantu kubera ibinyene kubera nzari ko mvuga kugira ngo uzoze mu cyano cyawe amakiko professional nga nta bakobwa bari kubarondera abagabo n'abashitsi ikibazo rero canje gikurikira kumenya hiro kirihuta yego parce que kiri serie cyane cyo kibazo Linka ishimwe ufite imyaka ingana j'ai 21 ans 21 ans tu croyais que j'avais 12 ans umwana sana ah merde man icambere abakobwa bafise iyo myaka abakobwa icambere bakuze ubu urazi ubwana bwanyu busheri bwanyu bafise 17 ans 18 ans je nta muhanda y'ikintu twigira tugendana umukobwa se tukundana abasovye imyaka jewe imyaka yanje nibwo nkunda kuyivuga ni myinshi mugana ntaco bimbwiye ko manu nandavye mikeya gose attends une seconde nakoze ikiganiro nkora ca urandaba ukambwira imyaka yanje hari abankubita imyaka 28 32 barakubeshe vraiment so ma question iravuga ati Jospin ahuye n'umuntu kwa kundi Imana ihezagira urazi Imana nyene urazikora ibintu byinshi bitandukanye akaca ahura n'umuntu amukubise miliyoni 100 ndavuga imiliyoni 100 100 Evan akambwira ati Jospin izi miliyoni rero sasa je ndazikugabiye kora umugambi mu myaka nk'ibiri nzobone Jospin ari umuntu muzima ndashaka kumbwira imigambi nk'itatu Jospin wokora yunguka kandi yofasha n'abandi bantu genre abandi bantu hoza alentour ndavuga bo hakazi kwanza izo miliyoni 100 ziri he Jos espérons
en fait LYNKA ibintu bikwiye ibintu byo exposer ni wazi ko wajya ibintu byo bya expose kijya nica nubwo benshi bataye nubwo abapatsi batakibira ikintu cyo exposer nica je miliyoni ijana bazimpaye vraiment kuri bazishira ahantu muri chambre yanje ukacubanza ukikubitamo selfie hagati wicayeho cyenda ibona atanga gatoa telefone of course no kwifotora vraiment ndazifise kugira ngo nyene abantu tugendera manza babone ko ibintu byahindutse hama ikindi naco namaze gutoramo point ikindi naco vraiment jewe nazongora project kuvuga ngo nakora mu project je project ya mbere nokora niyo kwanza kumanza guhamagara abagenzi banje mukanwa mukakula show tukarya show tugatembera igihugu na famille yanje ko ikaryoherwa sana mugatembera n'ibihugu uburyo robo nzogenda azovuga ati yana twarigeze gusangira umunezero nubwo uzogenda nawe ushaka kujya mu bindi bintu bon urumva ku buryo basi bavuga ati harabayeho umunsi umwe kubera urabizi hari igihe ushobora kubisa famille ire nta kubera ugasanga mumaze 5 mutabonana kubera ubuzima nyene umwe wese bari mu bintu byibura abona isi ugasanga nta rimwe muri organizamo mwicara ahantu hamwe mwese rero je vraiment nshinda nk'icyo cyo kintu je cha nuwi twako dupfana ikintu nyine cyakore tukase tugahurira mu tugasangira basi ku buryo kizoba ikintu kizoguma ciyo donc mu ijambo rimwe izo 100 millions Jospin ico zikoresha iyo zijyamo show after show urakoze ikibazo bikurikira okay ikibazo canje kivuga ko oye kuri Fresh TV bamara nk'amezi 3 bataguhembye ubyitwaramwo gute icambere ucubitwari no kuri Fresh TV ni umuryango mwiza ni umuryango wahawe na ronse birenze bishika icyo kibazo kinze kishika ndisi yuko nabanzi raison une fois ndi raison ata raison ntayishobora kumenya igituma ndakubwiye uko none boss wawe ibintu abari korakora byose urabimenya bon mu gihe urumva aho kantu ka boss hamaze kuba ari boss boss shobora guhemba none bien sûr none urumva ivyo amaze kumara amezi atampemba yawe yambwiye impamvu iyo mpamvu no ndayizi kandi sino cyenda mitwa ngwaye kubwira ariko shaka kuba ari impamvu ndashaka gutahurwa neza ikibazo mbajije umbajeti muri Fresh TV bamaze amezi 3 baza guhemba official mu gute ndakuyashura ati une fois nzi raison yatumye biba no byihanganira ko yuko umuryango wa Fresh TV tubanye neza cyane suppose que rero ntayo bakubwiye ntayuzi kwezi kwa mbere abana boss arariye scene kwa kabiri agasubira kajya scene abantu kwa gatatu kuhaza bon urabizi yuko na nyoko yakuvyaye arakwihakana aya babivuga ubyihakanye biragusha na nyoko kuvyara kwihakana rero info bishitse peut-être ko ibintu byahindutse byari magira byarageruye so urumva nta yindi shwa no kuca baza nka power kidogo uca witwara sino kwitwara batahiyo navuwe kibazo cawe Jospin ndashaka kumenya kubera iki ushobora urafite droit yo kwishurira abajone bose ngaha mu Burundi wacu kubera iki buri mujone wese ngaha abafise espoir yuko un jour azoronka biza kagenda hanze kubera iki atabafise espoir yuko un jour bazoronka amafaranga ngaha uratwishura nka Jospin ngira wishurira abajone urungano gawe okay mugari ibintu byo kwishura mu kibazo c'undi mu ni bibi d'accord dufate kuri Jospin mugari ka je nifatire ko jewe nka jewe bon aje kweri jewe ndakunda hanze cyane tushaka kumenya igituma hakunda bon ni kubera mbona kugira abagenzi bawe bazobona ko wagiye hanze sico ni kubera gusa hanze hariho uburyo babaye mu butandukanye bw'iwacu ukubona neje yigwaje sindigera kumva yuko agera ahantu ukanye ku buryo inzu bayishofa urumva nivyo n'ibintu biri extraordinaire umuntu atarabona ni ibintu biri extraordinaire of course ni mu Burundi ivyo birashika none la fois passée ngaho twari kuri 27 ubushuhe ngaho mu Burundi muri Brazil bari kuri 72 ico ni ikintu basi ni ikintu ushaka kumva ushaka kumenya shaka kukiviva numva ico kintu kimeze gute je sais pas basi ni bahimage cyari basi ko ari ibintu bitaryoshe basi omwa subo ntibiryoshe kubera yaka bitaryoshe ababayore baba barakise pe ariko niko biri nyene bategezo kuva ivyo bintu kandi si defo ikintu cabaye ni si kibi
ukiye kabari kibi baba barahungiye ino iwacu bimeze fresh ijambo rimwe urashaka kuzova ngaha mu Burundi uje kuviva amaneje ubuzima bwanje kweri nyene ngomba kweje nzoba hanze kuye kutifuza kuba mu Burundi wanyu mu Burundi naravukiye mu Burundi it's my homeland ewana naho nogenda wazi mu Burundi ngoma nagarutse hama ikindi naco wagize nawe kuvuga ngo abagende bose bimvira visa hari abagende batifuza no kuvanga bafise nubwo buryo bwo kurondera visa boronka visa ubunyene irondera muri 2 weeks yo bayirosa kaca genda mugaba avuga ati mu Burundi je sinova ni benshi bro magenda bazi gusa nubwo benshi bakunda kugeneraliza bakavuga ngo bagene ngo mu Burundi bose barota kuja hanze bariho benshi abifuza kuja hanze mugaba meme hariho nabandi nyine bo batabishaka avuga mu Burundi ndaryoherewe nashobora muri bon bati kibazo cyanyuma okay kiavanderne LYNKA sabwe uyu munsi lo type yamusohokana muri kumutegura mariage nko muri me muri me muri me ukwezi kuza kwezi kwa gatanu basi uciruja kumuraba surprise usanze ari kumwe n'undi mukobwa mu gitanda ukitwara gute bigenza gute bon uko bigenza muri uwo mwanya wo bojara komati tosa bon muri uwo mwanya urumva uba wumva nyene la trahison bon trahison comme un être humain iyo bakugize bagutrahize kuri wewe sinavuze ndiko ndaguha exemple ndiko mvuga wewe muri uwo mwanya birabaye ubunyere biriko biraba ndashaka kumenya the way icambere ce que je nokora bon avec force yanje n'amasantima yanje kwangana nduva vyongura muri uwo mwanya bakese vyonyo oya sinogwana ahubwo tunohora nkagenda ariko concernant la relation d'après moi yo biheze parce que la tromperie ntago ari kintu ikibazo cyanyu franchement la tromperie burya ntago ari kintu coroshe tromperie umaze kubona umuntu ariko gutrompa mutarashika mu rugo no t'imagine comment ça va se passer mu rugo ariko murenganije jewe d'après moi bya biheze ushobora murenganije bari ibintu bagize n'ibintu bisanzwe sawa d'après toi oya si d'après moi wese ibintu bisanzwe bo ariyo maybe usanga ryari cyambere bigize usanga uciye wigumura ariko usanga bo bamuprovoce ugasanga nyene vyamurane kwikontrola nyene urabizi nyene nawe nkubo nawe nyene ngaho umuprovoka kandi nyene ugasanga nabikoze ayiwe okay reka maze kibazo cyanyu rero urumva vraiment niyo mpamvu umurenganije sana ahubwo ikintu cyambere wari kumenya impamvu yatumye bikora ari gishobora gusanga maybe yo bayikoze kwera amakosa yawe maybe ugasanga uwo mwanya ntawe umuha muga ararose umuntu wavuze akantu ka mariage yeah of course none mugo amugire mariage none erega abari ingeso hari ingeso erega mariage nibisigura ngo umuntu cyo mariage erega nibisigura ngo umuntu ngo mariage ngo itarantu mwitaho byose rero urumva niyo mpamvu gane umurenganije ari gihe usanga ari wowe bari mu makosa so ikibazo cawe rekindi icanyuma j'espère kuvuka umaze kukusha n'abakobwa bangahe hewe cyane kibazo canyuma hewe je ndafise abavyeyi ndafise batoya banje ndafise abakuze n'abakuzine ndafise abatante nje kuri kamera nje kuvuga none nkubaze igihe wabikora wari uzi ko abatante batanu n'abavyeyi utabafise ntavyo bazi ko ndabikora ushaka bazoya bihigana bavuga ati wa muhungu wacu amaze kusha n'abantu ikibazo igihe wabikora wari uzi ko abavyeyi bataba ndi vierge man ndi vierge kwe okay neje yarabikoze ikibabaje LYNKA twarabikora yo LYNKA uranyambitse barawala neje yarabikoresheje bibare tugira seri wanje ntari no ngaha guys ibintu birakwepaka LYNKA twari kumwe turi mu kiganiro wowe ntiwasezeye umbwiye ikiganiro kicakiranka haba izindi ngorane mugabo uri kurambeshe n'amasafa abanye ma urambeshe kameramani ntizobikure swat ndamubesheye quand même ndamubesheye gusa ikibazo mfise igihe wabikora waruzi ko abavyeyi bawe batari abakuze n'abakuze nasi je simbeshe nyene arigetse kwikora rimwe nyene mwe by'ubwana mwe twagira mariage baby kweri naho bijyana je numva twese abana twabikoze mugabo muze kweje ya sindari apana twese abana ndiko ndavuga nawe warabikoze ma nta na mariage baby nige je nigeze wakuriye mu babikira aya reka
Amashanje nigeze wowe nk'iyo. uri vierge. Urazi ko agent vierge. Ukaba uri vierge telefone uco yitwara. Cameraman atubera umucamanza. Cameraman je si vierge. Cameraman hengiye. Je si Akaba ari vierge. vierge jewe iyo uciye mu Je neza si vierge. yitwara. Dana. Ninka wenduri wewe ukaba uri vierge hengiye uco yitwara. Ngiyi ya iPhone X. Isembara ya 900 aca yitwara ngiyo. Ukaba uri vierge. Kandi nkawe waza ndayigusubiza. Ukaba None wowe imenya gute? barapima. Bande barapima. Ushaka kubipima nka vyuma. Aho. Ushaka kubipima nkumva. Ivyo vy'ama virginité ayo n'ama vie privée kandi ndazi nawe ntiwombwira igihe wagize muguri. Ariko ndagira kuri. None uko tuziranye nawe ndayigusaba none. Je baranyisabye. Ninkurambe. Ndatinya no gusaba kwe. Gusa Jasper yambwiye ko amaze kubigira inshuro 8 gusa cyase ngo ntavyishimiye. Ariko yarabihevye ubu. Nikagenda gutera blague. Urazi usavye muguri umudemo kaca yikwima. Manura maramara muhuye uramaramara. Cyane impamvu rero ndatinya no gusaba kwe. Sino yeka busabana banabana. Umva uheruka ico gihe kiri muri yayi. Bari bakunomye ugire mariage. Rimwe navuga ati wowe ugira ube papa. Wowe ni ugira mariage ubu n'umugore nyine kacamika. Nyine cabwana bararyoshe kwe. Muri abana nta kimwe mwinona nyine. Twaraje no kuryama mu ijoro nyine hakaba hijoro. Abageni bakaryama nyine ababonye. Vico gihe gushika n'isagoma mugira muguri. Nyatari. Reka ndabashimire cyane. Ariko ranjana jeje se nabwo mbaza ikibazo cyane cyane bakibanje. Nahise mwishuro byinshi. Ndumva ko wowe uzobajije byishije nanje ntabajije. Ubwo bari gutangura je nkaheze ikibazo cyaka kugira ngo twegarize ibiganiro nyine bigende binga. Apare muguri baze kintu ushaka. Apare. Kwereke apare muguri. Kwera muguri zose zibaze nyine. So reka ntaco reka ndakubaze. So linka ikibazo cyane kivuga ko. Ikabara so mutipe musoka. Pour le moment plus ou moins. Un fils. Kandi ntabashaka rona. Bon, kubera pour le moment ntawe mfise. Kundana ariko biraryoshe. Biraryoshe cyane. Bishikiye ariko sanke baramuboza. Rigara abademo amura. Abademo bafite crash benshi bashaka ko ni sa crash benshi. Abademo benshi rero bavuga uko nyine ngo ndasaba crash mu sino kubesha sinobura umusore dukundana ariko uramubura abahungu ni bake mani barabuze. Turi 2 miliyari kwisi yose. Abahungu muri yimba nimba ari nabonye ni 8 miliyari yimba atari 11 miliyari. Ni benshi sana. En tout cas pour le moment ntabashaka. Mushaka jyanye. Ndamushaka nk'nyuma y'amezi 3. Aho nyene nkubuye nkucinda kutraga. Wewe sinokwemera parce que t'es pas l'un de mes goûts. OK. Nkunda abantu barebare. Par contre c'est différent. Iwawe. Nkunda abantu batirabura like cyane. Araje ukuntu ansunze agataye kayobe. Kandi ntafite inzo nyinshi. Kandi nkunda abantu babahaye miliyoni 100. Boze kuri mishimigambi batoza kujya show. Ma people, uyu mudemo niwe muntu wa mbere dufise ajya wana wewe hari dimanche ni mudasohoka. Ha musi rimwe je ngira nsohoka. Amvuze ngo jewe sindiguyiwe. No, kuvuga sindiguya urengo ni kigomo. Urazi jewe abana banyandike ngana ko muri telefone abati je spectre gukunda. None abo nabo je ndivuze jewe. Man ariko man je iki kibazo gitangira ku bwa mbere. Ariko agegigane. Twatugikira hagati Imana yawe rero nico duhereje. Sino wadumva. Umviriza jewe sindi mu hypocrite siko? Sino kwesha imbere y'abantu. Uri umupogare ku bandi bakoga para jewe. Kuri wewe. Oya. Ndazi ko tamutipe ameze nko wanje je murasokana je. Nta umeze nko kwawe nyene twereka aba ex basi twerekana aba ex. Oya urumva ntiwonyereka abakobwa. Je ndakwereka abakobwa nawe unyereka abahungu. Basha guys nshaka muri commentaire. Shaka muri commentaire kweki ukuri kubabaza. Nta kuri kubabaza. Ya nta kuri kubabaza. Nani ndakubwira ngo uri muri guzanje utari muri guzanje. Nawe ndazi sindi muri guzawe. Kubera rega abantu barebare kandi bavyibushe. Wewe tute contraire. Umuhungu renda ikintu yemwe mudatahura umuhungu abademo bose barashobora kutabaguye. Umukobwa ku mukobwa. Abahungu bose tegeza kubaguye. Je contrairement à moi. Basi nabona bagiye bakobwa bari beza sana. Gusa muri mwiza sana muga twawe ni. Atwawe na rotipe mubi sana. Ivyunguka byose birashobora gukonda. C'est ça. Rero si ivyunguka byo mpabura. Ncharira hasi mubijana nga. Ikibazo. Genda gucorera wallahi. None bagenda bayabonye. None rega nta muntu mu bosa agenda amafaranga mu mfuko. Sawa nsinyira shake. Sawa tukende kugenda gusinyira. Dusohotse ngaho yo umva yo njwimura. Mbere none basi ni jambe. Bon, soit
kuba utari muri guyanje se kuvuga ngo ndakwanka antukana mukuzina wanje no mugo akora agatipe keza gusa kibazo no mu muhambaje kumubwira yuko nubwo woronka miliyoni je nawe ugize igasho aho kana hagize screenshot ama projet yose LYNKA byose tubwira projet ya mbere ni ngahaye ibintu byose nyene ubwira byose bigaruka ngahaye kwera munda yatari so ndabakunda cyane rero abakunzi ba Fresh TV umuryango wacu umuryango wagutse umuryango munini cyane gose na kumena Jospin na question you do me ado you yeah you do me ado you yandi ba piswe big do me ado you ni niyo nyene big do me ado you niyo nyene ouais si on est juste tu me poses des questions je te réponds et aussi les questions voilà hama ni Jospin mukurikirane kuri Max Chado TV arakora neza ni TV iriko irakora fresh bafite ibintu byose bikaze ama location ya bien ama camera ibintu byose ni sawa ariko nari kukibaza ariko reka ndakireke kimbaza kuri kudashira utangaje abakobwa ama TV foka haja nka bebe amashugwe nipe kazi basi kandi ukora kuri Fresh TV none kuri Fresh TV tuba turi fresh tugenda ahantu hose twe tuzorondera andi bakobwa nyene batari bamenye ko baduca kumenyera andi kuri Fresh TV bacaza rakubona aba followers bose kuri Fresh ndabazana muri Max uko bono we d'accord alors il y a Jospin office kibazo andika muri commentaire azogaruka byishure kwa yuko vraiment c'était ouf alors ndakurushimiye cyane monsieur Jospin wakoze kwashika ngaha kuri Fresh TV undi muzogaruke na merci sana kweri munyakire Fresh mufise studio imeze fresh très man aho kantu gaheje ko niko keza studio imeze gute fresh batoni fresh so voilà ndakunda cyane rero twaryohewe avec mon ami Jospin voilà alors gusa wibuke ko ambwiye ngo sindi guya umvareze nasubiyemo ati nubwo utari guyanje test toujours mon ami kandi je t'aime behind the camera turaza kwicara turaza kugwana umviriza je navuze yuko nubwo atari guyanje no muhumukuzine kuzine wanje kandi no mwande muhamu kuzine nkunda cyangwa mu petite sœur urumva so ntibisigure ko ndamwanka so alors ndakunda nkuko naje ntayiguyiwe ndakunda cyane bisous. This is Fresh TV. We shine to progress.